ni igihugu kiri mu buseruko bwa Afrika ariko gikunzwe no guharurwa mu bihugu biri hagati muri Afrika. Gifise ubwiza kamere kuva ku ntango y'iremwa ry'isi, akayaga n'ibiyaga n'ibiyaya n'imisozi igihumbi. Abo hambere batanguye kubona ubwiza bwacu, bararaba ico bobigereranya barabura, ariko haza ijambo rigira riti igihugu c'amata n'ubuki. Bakinyoye ko ntibazicwa n'umwumwa, eka bazibagira n'inyota, kirasosa kigasosera ingenzi. Kuva mu 2019 nyuma yaho umurwa mukuru wari Bujumbura, ariko nyuma yaho uja guhindurwa Gitega. Ni igihugu ciza gisanzwe gikoresha ururimi rw'ikirundi hafi ya bose, rugakoreshwa nka hose. Igifaransa n'icongereza bigakoreshwa mu rwego mpuzamahanga. Sanzwe hakoreshwa ifaranga ariryo franc Burundi. Hari idolari rimwe ry'abanyamerika rishobora kuvunjwa ibihumbi 6,700, ariko bigaterwa n'ihindagurika rya banki mondiale. Kikagira ibendera ryiza cyane, amabara atandukanye. Ibara rya mbere ni risa n'icyatsi kibisi ariryo vere, bigasobanura amahoro hamwe n'urukundo. Ibara rya kabiri ni ritukura, rigasobanura amaraso yamenetse kubwo guharanira ubwigenge. Ku gikorwa cyakozwe na Prince Louis Rwagasore, umuganwa atari umugani, intwari n'ipfa irasinzira, kandi igikorwa ciwe ntikizigera gihagarara. Ibara rya gatatu ariryo rya nyuma n'iryera, rigasobanura ubumwe bw'abarundi hamwe n'inyenyeri zitatu. Icivugo gikunze ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Rurimbo rwo guhayageza igihugu ni Burundi bwacu. Ni igihugu kibamwe abanyagihugu bagera ku miliyoni 12, twisunza rusasuma yakozwe muri 2025. Ni igihugu kirangwa mu butare cyane cyane casterite na coltan n'ayandi mabuye y'agaciro. Igice kinini c'abarundi batunzwe no kurima hamwe no korora. Ibihugu bihana imbibe n'igihugu c'u Burundi harimo u Rwanda mu majyaruguru na Tanzania mu burasirazuba no mu majyepfo. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kaba bihana rubibe mu burasirazuba. Umuco w'abarundi hazwi intambo zitandukanye za gakondo, hamwe n'umurisho w'ingoma no gusabiranira abageni hamwe no kugabiranira inka. Nkuko basogokuru bamye bubahiriza iryo banga, natwe ntiduteze kurivirira. Reka ndabaha imwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mu wese aherereye, nongera ndabaha ikaze na karibu kuri NUJA Entertainment. Muri kumwe na KB CARNIVORE kuri micro. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore, niyo mahirwe tumuhaye kugira ngo agenda abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Niba ukunda ibiganiro byacu, reka tugusabe ukore subscribe, reka tugusabe wongere usangize ibiganiro bagenzi bawe, twongera tugusaba ushiraho na commentaire mu gihe uvyiyumvamwo. N'interera ndikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora ca buri munsi, turabiha agaciro. Reka tugubwire tuti turabakunda. Ni kuri micro za NUJA Entertainment, mukaba muri kumwe na KB CARNIVORE. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Ubutare buheruka kubuka Murehe mu ntara ya Kirundo ya kera bwatanguye gushorwa. Umukuru w'igihugu ati turashima Imana ko yatwuguruye amaso tukabona itunga ryari ryinyegeje kandi turifise. Naho hari abavuze yuko twabeshe atabutare buri Murehe, ariko turatanze ibimenyetso bigaragara. Ari kwigenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi 2025, gihe yari karungika ubundi butare bugira kabiri bushorwa na leta y'u Burundi bugashorwa mu Bushinwa, ubwo mu bwoko bwa casterite, wolframite na coltan, bwose hamwe bungana n'itoni 175. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko kuba Uburundi bushoye ubutare ku mugaragaro inshuro igira kabiri, ariko icyerekana ko ubutare ari itunga ry'abanyagihugu bose, naho yoba ari koperative yabwimvye. Ati ni kugira buramira abarundi bose, kuko amahera azovamwo azoshirwa muri banki nkuru y'igihugu, azoshobore kugura ivyo abarundi bakenye bitari mu gihugu cabo. Umukuru w'igihugu yasabye abarundi gukanura bakerekana bimba ubutare batabifitiye uburenganzira, aho yaciye yemera ko uzokwerekana uwimvye ubutare atabifitiye uruhusha azohabwa amafaranga angana n'ubwo butare yerekanye. Umukuru w'igihugu yasabye abarundi ko botegera neza ko ubutare bwimbwa hakoreshejwe iminwe bituma umusaruro uba muke cyane, ariko mu minsi iza Uburundi buzotangura gukoresha imashini zishobora gutandukanya ubutare kugira ngo hashogwe bwiza kandi umusaruro ube mwinshi. Yaciye asaba abarundi kureka kwidodomba, ntihagire abasubira kwidoga. Yavuze ati mu Burundi hagire hace haba imigambi y'iterambere, maze abarundi bose biruhutse kuko umutahe ubu turawufise. Uburundi ni igihugu gikunzwe kuvuga ko arico gikenye cyane ku rwego rw'isi.
ariko iri ni jambo ritorohereza umurundi kumva. Ariko amakuru meza ndakuzaniye nuko umunsi umwe uzovyuka ugasanga Uburundi bwahinduriwe izina, kuko President Evariste Ndayishimiye uko bukeye uko bwije akora ubudahumeka kugira ngo izina Uburundi indurikwe ishusho. Gushimira uwadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Mwari kumwe na KB CARNIVORE. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore agenda abona ibiganiro byacu dukora vyiza umunsi ku munsi. Reka tugusaba usangize ibiganiro byacu nimbo wabikunze, ubisangize bagenzi bawe. Ushobora gushiraho na commentaire, ni intererano ikomeye kuri twebwe, turabiha agaciro. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.